Y'amazi nayo. Ni kuvuga urayabona aya n'amahera. Jewe nshatse kuyabika mu nda mu buzima bw'iwanje nyene. Hari n'uwambagije ati none yubice nk'ibumbi nk'ijana mu nda ati ntikucutera ukuvyibuha gose. Oya. Aya ndayabice muri banki yanje yo mu nda kugira sindayonone ari nk'umugambi shaka kuzokora nkejo. Awe ndi mu ruhande mbona yuko bitaza gukunda yuko nirengagiza gukoresha ya mahera. Ico nkora cyane rero niyo mana keshi nabayibuki bagigwe ntigera mbura nk'agashashi nko ngaha. Kuko nabagenzi b'iki gihe yakubonanya amahera ashobora kugucukiya ngo wase kumusororera. Ugasanga warifise umugambi uzokorejo ugasanga umugenzi akoheje nabi birangiye utawukoze. Nje rero ico nkora urayabona nkana amahera canzinga nyamba rirake y'ibihumbi 500 cangira uku hama afise amazi hacamira. Turabukana rero. Aragenda. Sana yandi ba. Ega ntayari we Scott mwerekanye. Yo ntayari indira gufata neza mwegeye. Amahera yagiye. Konda kisi. None wibaza haya. Sasa rero urazi yuko ishashi ari kintu kibi gishobora kwica amagara yawe. Yukimize n'ibitungwa birapfa. Yabiza amahera ndajya. Yayumvise muga aza kuduza ibintu byose biriyo. Ni kuvuga gize nkuku acata hasi nkuku. Hama ica nikanga urabona iyi niyo security hasa mbikana n'ubutunzi bwanje. Aba bahungu rero ni kuvuga mu uwo mwanya yacavuga ati inzoka. Ni inzoka. Kandi wumva ushobora kwibaza kuti inzoka nuko rero ziragenda. Cyane ibintu baba ziragenda zirakomeye. Utunga umusirikare adakomeye. Uno mwerewe yabikamwe inzoka. Ugiye gukora ku mari biragenda. Iyo ifise ibindi izi ndiye kuko niz'impano ndiye nazo ziba ziriye. Izi nazo nakubwiye ati ngeze ku kiyaga Tanganyika karizo nzoka ashobora kuba nakoresha. Wowe ari ziri ngo zapfuye zirakomeye. Ni kuvuga rero aba n'abasirikare nkoresha mu kushobora kurinda imari zawe. Umva zitwara mu isakoshi imisi yose no kuryama zaziye hande yanje kugira ntibabibere baze baratwara oya ndafise ubuhinga bwinshi bwo kukurindira imari zawe. Wowe ko ni kurindize wawe. Sitorero zibiri kuzisubize kugira tukore ikigani. Bagabo zitwereke neza ukura zifate imaje. None izo bazitaguze izo nzoka. Izi nzoka imvuvyi sintazo boshobora kumenya. Izi zikorana ntavyo novugira beshi mu bisanzwe ndaza gutanga nimero ya telefone. N'inzuki nazo kugira zize bigenda. Inzuki ndashobora kuzihamagara. Ahanyene. Nahanyene zikadusanga. Mugabo nuko urabona ko tugeze nko ngaha tubanza wewe uzotegura ahantu hawe. Niko ndabishaka wotegura ahantu hawe nk'umurupangi rwiwawe kuko tuzihamagaye zikaza zica nko hejuru nko ngaha. Oya tukabona ziraguye. Ndadutora akantu ko gushira muri match. Sivyo? Hello my people, this is Star TV. From Burundi, East Africa. I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Lift, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, all from Burundi, #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Do to subscribe to Star TV kugira kuona byinshi bitandukanye. Uno munsi rena kuzaniye ikintu mu Burundi. Ngiye kubazana byinshi bitandukanye about interview y'uno munsi. Uno muvandimwe jenge kuzana mukurikira ahantu hose azoca. So, igari rero manzura kino kiganiro. Ni kiganiro gitangaje atahandi hantu urakibona. Ni Kigali tuzojayo tuje za Uganda tuje hehe twerekana impano z'abarundi twerekana ubumenyi butandukanye dufise mu Burundi. I'm Starboy the Sheep. Ndi kumwe n'umuniganga. Ndi kumwe n'umurastaman. Papa umeze fresh? Yego turashima. Uko sawa?
meze neza cyane ko biri kose naco twohindurako. Karibu cyane mu bwami bwa Star TV. Murakoze cyane. Twamaze kubashika neza na neza, bamwita gute papa? Je ku mazina yiwanje izina nishwe n'abavyeyi banyitwa Ruginama n'ingingo bakanibona. Iryo zina banyishe mugabo. Iryo ntigigeze rimenyekana cyane bivanye n'impano nagenda kurana. Bamenye rimeze gute? Ni kuvuga izina ry'iwanje ryace rimenyekana. Ni zina Ryanzuki. Ejo turabigarukako. Ni byinshi cyane tuza kugarukako byinshi bitandukanye. Neza na neza uvuka mu ntara ya hehe? Neza na neza. Je ni kuvuga mvuka mu ntara ya Muyinga. Imuyinga. Ndahabona hari yaza muri komine Giteranyi ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Ahantu hava imyumbati myinshi cyane. Ndahabona. Ibyo byose niho mvuka. Hariya mu gafuruka neza urabona tu ahantu mvuka. Ni myifuruka rya Tanzania no mu Rwanda. Yes of course uno muntu afise impano. Iyo buri ngaho uri umukozi wa Star TV bacugira ubwoba kubera ko impano afise niyaza kuzigira nuko jewe ndinda nyene ndumukobo nyene jewe ubuzima nabuhereje Imana niyo buzi. So ku mpano afise impano zitandukanye sinzi ko tukogira ko nk'umujyi w'igisahira ukavuga zimwe mu mpano wowe ufise harimo na zimwe aza kutugaragariza hano ariko si ngombwa avuge zose izo yumva nyene yoshobora kuvuga nizo za kutubwira. Karibu sana. Ni kuvuga murakoze cyane. Je impano ukuntu zaje nanje nazisanzemo ndazironkera mu Burundi si kuvuga yuko nambuke mu kindi gihugu kuzihigirayo. Zanjemo hano kwagiye no mu kuzimu. Oya zanjemo gusa nazironkeye ku nkengera ya Tanganyika. Ndashobora kuba noronkeraho impano neza neza zatanguye mu mwaka wahe kugira kuvuga bibiri kuvuga ukuntu byanjemo nabanje menyera ubuzima bwo ku kiyaga Tanganyika ndagihigira nkigira iriziki hejuru y'ikiyaga. Hama rero ubwo baratinda buramvamwo kujya yaho nk'uruzi gwashobora gutera nje kubera naye navuye mu ntara ya Muyinga urumva narenze ngenda aho bitwa mu Karonda ukarengana Kayanza. Karonda ni maka uji maka. Hama rero narageze ndavuga ati huca hose ntuhantu ushobora kuba wogenda ukuronderera iriziki ata muntu numwe ubagije mu kiyaga Tanganyika hanyuma ugakurikiza amategeko y'ibisaba hanyuma ugashobora gutoramyo imari kandi guteza imbere. None nkuje ngiyo vyo konda wewe ni kuvuga byogorana bivanye nuko nk'ubu ndafise abasirikare ngaha nakuye mu mazi. Nk'ubu twashobora abasirikare bisigura ko hari abasirikare kuvuga ni inzoka zidasanzwe inzoka ata muntu numwe ashobora kuba azi n'ubwoko bwazo. Ufise inzoka hamusa koshe? Yego nje ndayigendana inzoka buri gihe tuyitwerekeje koma urumva maze kuronka impano nace mvuga ati kubera iyo mpano ukuntu nayirose yaje ivuga ati egera ngaha nyene kugira cameraman ndi umwami w'ibiremwa byose by'ubumara. Ibiremwa byose by'ubumara harimo inzoka inzuki amavubi n'intare n'ibindi ndabikinisha. Ni nayo mana ngiye ngaha kuri Mizove baho babitungiye ndabasaba ati ndeka ngende no kubihanagura mu kanwa ingona nkayagaza ingwe tukaramukanya nkayikora mu kanwa. Ubu nyene wanashaka ngaha ni kubera mu telefone ntonya ndabifisemo ndaza kubikwereka ukuntu ushobora tuje tubereka abakunzi ba Star TV hamara ukuntu zageze ziraza zaraje twahuye n'umukongomani ico gihe nibuka yuko nagiye nyene giye kurondera iriziki ku nkengera Tanganyika. Hama ca mpura n'umukongomani guhiga amafunguro. Niyo riziki ntabyo atahura rero. Hama rero niko twaciye duhura tumaze guhura ebana asanga afise impano nyinshi zo kuba yo hakura inzuki atamurira akoresheje nkabona arazikumishije ukuboko nkabona arampaye ubuki ndagiye nje namubonye nk'umuhinga hama ndavuga ati by'ukuri uwo muntu no mukurikirana no mukura ko umusaruro. Niko rero kuca ndamuha ibintu byinshi yirira yakunda izi nzoga za Primus cyangwa ndamuha inzoga. Hama rero nanje aravuga ati by'ukuri umuntu niyo no muha impano irashobora kuba yozongerera arashobora kuba yozongerera akamaro. Acarampa imparo yantwaye cyo kijiji kuko ni mu myaka y'imyuma ndakibagiwe twaragiye njewe ntakubeshe yampaye umutinwa gusa arambwira ati ndagukuye mu bwoba ikikoko cyose gihari uzogisaba ubugenzi buzokiguha. Ntumaze kubwira ati uzogenda usabe ubugenzi igikoko cyose wacyuhera kuri cyane kuvuga ico nahereye kico gihe nahereye ku nzuki. Inzuki ndagenda uruhande ndimwo ndabikora nka kumwe yari yabimbwiye mbona birakunze. Inzuki
shobora kuba nogenda ahantu ziba we no mu muzingi wawe kureba niho n'ubunyene twogenda ahantu ntungiye nje tugenda n'ubunyene ushaka ubuki busukuye ica ngenda nkazinjiramo indani mu muzinga hama nkatora ubuki atamurona akoresheje nkaca ndabuguha ukaburya kuko baba ufise akanovera nta mwoco wabuciyemwo ntaki iyo mpano rero ukuntu yagiye iraza nene inzuki nazo kugira zize bigenda inzuki ndashobora kuzihamagara ahanyene naha nyene zikadusanga mugabo nuko urabona ko tugeze nko ngaha tubanza we wozotegura ahantu hawe ariko ndabishaka wotegura ahantu hawe nk'umurupangi rwiwawe kuko tuzihamagaye zikaza zica nko hejuru nko ngaha tukabona ziraguye dutora akantu ko gushira muri match sivyo turaza kubikora nta ngorane byo byiza kugira abantu ko baradukurikirana baze kuvyibonera hama rero impano ukuntu zaciye zibandanya ni kuvuga maze gukora ibintu mu Giswahili bavyitwa mazinga yomi maze kuba nerekana ibintu by'amazinga yomi mu Burundi nabo bavyitwa maji hama nkashobora kuba no hamagara inzuki uruhande ndimo gose zikanstangaho nagera ahantu zirimo zirajya abantu nkaca ndazihurura nkatege kuboko zikangwako sikakujama umubiri wose hama rero abantu bagiye baravuga ati none umuntu ni kinuki kubyo yaho ndibuka umwaka muri 2018 narahurujwe nk'umuhinga inzuki zari nkubu urabona inzuki zirashobora gutegura mu ruhande rwawe rw'inzu zikabamo kandi zikinjira ahantu nko hejuru nko mu parafo urumva ntushobora kuba wozikurayo ucureka mukabanaho nyene muga uzi yuko ari ibintu mu bana byana bada hapo rero hari ibihe byo kuba zibundikiriye abana awe gusohora abana mpaka ntizosohora abana zigende zitariye umuntu kuko zibasohora kuri security uhegereye gusa zirakurya zoba zari mu bihere byo gusohora abana hanyuma zica zirajya abantu ko ziriye urumva rumwe rukuriye zikamotegwa zimenya ko ari intambara iteye ziza zose hamare zaravuyeyo zirashwiragiza abagwayi kubyo yaho hajya umuntu agwaye burya imana iramusegariza inguvu za nyuma zo guhunga kujya aho mwugo ruhanda abantu bacumaguye amaserumu bakiruka nje ca ndahagira nk'umuhinga ica ndazibakuriraho maze kuzibakuriraho nzokwereka amasanamu bafashe bakampa n'ipikipiki intwara zindi umubiri wose ica ndazikuramwo n'ubuki bw'ibihumbi 180 sachi zikujako umubiri wose oya nje ntizinjya hama mpagaze ica ndababaza ati none si icyo mwashaka zidukuriye zose hariho nazikenya zari zikiduma ica ndazitora nazo maze kuzitora ziranza ko zose hama rero niko kucanda bambwira ati none two guhemba gahembo nyabaki burya nyene nari nkiri umunyeshuri muri ivyo kubera mvuze ati ne kari leta mpuruye bugira ampa amahera ico ndabasaba nabasavye 300 ntibangoye kubera barambona nk'umuhinga nahamagaye inzuki zose nazibakuriho zari ziteje amutiyaje maze kuzibakuriraho baca bampimba 300 impano zagumye ziduga icatangajije nuko keshi nagera ahantu zirimo zirinjira nko kuruhukira hariho ibirometero zigenda hanyuma umwami akazisaba kuvyagira hajye uzobona niyo hoba no ngaha nyina haturi zirushe zica zigwa umwami aguye na byose yazivyagira hama bada hapo nko ku masanganzira zaraje nyene ziraruhukira ahantu mu masanganzira ya Ngozi namwe zinjira mu mutaka irya mitaka yabaja kwibarabara baca barawuzinga bawuzinze zica zishaka kwinjira mu iduka ry'umubosi acarugana zica zirashavura zica zihungabanya igisagara cyose zokwereka amasanamu nahageze nk'umuhinga awe tuzogerayo aho nagiye ndakorera amateka y'inzuki bashingira intahe hama rero uko vyagiye biragenda nkuko urabona beshi bagiye barapostinga amafoto yanje kuri ibyo bintu babaza uwo muntu n'umurundi awe n'umunyamahanga ati uwo muntu n'umurundi niko rero vyagiye biragenda nkuko abahinga beshi bacabaza barangerako basaba iyo mpano bampa izindi impano ziratinda zirambana nyinshi kujya yaho ninjira mu baganga bavuza imiti kirundi uvura gute rero ni kuvuga uko mvura maze kuba notimba kuba afitinisha ibyo bikoko byose nagiye ndavura n'abantu barozwe uburozi butandukanye n'abantu bose batinye guhangana nabwo nje nkaca mpanga sura ko abantu barozwe ushobora kubarugora shobora kubarugora mbere nkafata n'uburozi tukabusubiza niyo bwaje bupfa ukabumusubiza nyine abo ntashobora kukubwira ati bwazananye muri ruhande muga keshi sishobora kubivuga
ndashobora kubona tuburozi wabukuye awe bwazanywe n'umuzimu w'ikijyango jango cyane mugabo sishobora kubivuga kwa ndashobora kumukubwira ugacuza kumwihagira igihugu kikaca kinyuruka ko yukunda umuntu mubi kandi nashaka amahoro mu bintu byose kuba no kuvura ukabona kuvura abarozwe canke n'abantu bagwaye bigwara nyene bigwara ndafise ibyangombwa ndaza kuguha gusanga ntavyo fise kuko we duhuriye ngaha sinarinzi yuko uza kumpa ikiganiro ni kuvuga ingwara zimeze gute ko dufite abantu benshi hariho ingwara hari ingwara yo kuziba imici yuzi by'imici rero ni kuvuga n'urugo ruba rugusambukanye ni kuvuga kubaka bica bikugora haca hinjira abandi kukubakira imici yabo igikomeye urumva rero nk'icyo cyubahiro umuntu rero akoraga umwanya muto yabagwaye imitsi imici niziba imeze neza hari ikintu bakora ashobora kuba no bafasha ibyo bintu abantu bagwaye ingwara nk'izo mbese urumva ni ibibazo byose bijanye n'ubuzima jewe ungeze ko nk'umuhinga wo batazira espiriti nzuki shobora kubigufasha ibyo bintu ari n'ikindi kintu ndazi ko dufise abantu benshi bamaze kwibwa nk'ubu bishitse turafise abantu bakunda dufate kurungika amafaranga yabo barungitse amafaranga yabo uwo bayarungikiye ugasanga ntibasubiye kumutora ndumuhinga byo kuri nko mu Burundi cyangwa umuntu bakamwiba nk'itelefone nafashe nyinshi telefone umuntu ayivye urazigaga gusa abarundi ho bagoreye ni kuvuga ubabwiye ati kora security y'imari zawe baca baza kuza barangora ngo bamaze kubiba nk'ubu urabona nk'akarorero jewe ntushobora gukora mu mufuko ntwara amahera none nk'ubu nk'akarorero ndakwereke aha nje nabikimwe amahera muga umusuma niyo mana keshi ntwarire mu nkoko kuri umuhinga kurayo ukoreye amahera ariyo oya sinkurayo kurayo niho tumenya yuko jewe shoboye ni kuvuga urabona ikintu gihari jewe mbice imari yiwanje icambere kimwe ndayibika na security kuko ngaho nkuriye umusuma uri muri ville muri ambitage y'abantu benshi urabona ko yopfungura gakega kakaca kwiyo muganje yewe aje agafungura urabona ngaho harimo amahera nduza amahera ndegero keshi ni kuvuga yayumvise muga aza kuduza ibintu byose biriyo ni kuvuga gize nkuku acata hasi nkuku hama ica nikanga urabona iyi niyo security hasa mbikana n'ubutunzi bwanje aba bahungu rero ni kuvuga mu uwo mwanya acavuga ati inzoka ni inzoka kandi wumva ushobora kwibaza ati izi nzoka nuko rero ziragenda cyane ibintu baba ziragenda zirakomeye utunga umusirikare adakomeye uwo mwerewe yabikamwe inzoka ugiye gukora ku mari biragenda uwo yifise nyindi izi ndiye kuko n'iz'imana ndiye nazo ziba ziriye izi nazo nakubwiye ati ngeze ku kiyaga Tanganyika karizo nzoka ashobora kuba nakoresha wowe ari ziri ngo zapfuye zirakomeye ni kuvuga rero aba n'abasirikare nkoresha mu kushobora kurinda imari zawe umva zitwara mu isakoshi imisi yose no kuryama ziba ziri hande yanje kugira ntibabibere baze baratwara oya ndafise ubuhinga bwinshi bwo kukurindira imari zawe wowe ko ni kurindizi wawe sitorero zibiki uzisubize kugira tukore ikigani bagabo zitwereke neza kugira zifate kumaje none izo bazitaguze izo nzoka izi nzoka imvuvyi sintazo boshobora kumenya izi zikorana ntabyo novugira beshi mu bisanzwe ndaza gutanga imirongo ya telefone kugira amagarara oya ngo duhagara ntabwo ndazishire mu mufuko wawe shobora no kuzishira mu mufuko none wo kwiba unyivye amahera nkayagutega nkayabika nko hejuru dufate nko ngaho reka nkwereke urabona nko none harimo amahera dawe yakuramo ngaho siyaziyajya gute umizayo none muka shira mu mufuko aho nyene wabonye rero ukuntu jewe ngora sekiri urebe rero uyu gara nugare twore ikiganiro kwa dafungika mugani habi toroka oya nkaho yoja irore ntaho yoji none izo nzoka mugabo
so abantu babwira gute kugira abashore basi kubika amafaranga neza kugira kuvuga wokoresha inzoka fise nje urumva kira mari yanje yose ndayirakoresha umugambi sinovuga ngo wanyaca imari oya imari nk'ubu banki nk'ubu jewe mbonye ndahantu ushobora kuba nozidiwa nkashobora kuba nokenera amahera fise banki ngendanwa yo mu buzima bwanje isigura iki imeze gute banki ngendanwa banki ngendanwa ashobora kubika amafaranga 100 mu nda uruhande ndayashakira nkayarotira nkayakuramo okay yarotira ha sindashirayo ko ntiragaragara mugabo yashiramo gute we yazane hanyuma ndayabike urebe ukuntu ni bika rino jana ijana sinori ijana ni kuvuga nk'ubu amahera ashobora kukugomba uruhande rwose ugezemo guhera nko ku 10,000 shiramo ayiwawe impayiwawe nese nimo ndakwereka ukuntu shobora kuba kandi jataye umfishi namuna afise 10,000 ndakwereke ukuntu shobora kuba nobika amahera ufise 10,000 muri banki yanje niga nakana twereka gusa naho bica none ntagira twereke banki yo munda ni kuvuga rero banki buri gihe yose ibifise coffre-fort coffre-fort rero ni ikintu gikingira yijya mari wasizemwo inyenzi ntizishobore kuyijya awe itugutigwe n'ibintu byinshi banki yanje iri munda mugabo munda n'ibintu hashushe gose kubyo yaho shoboye kuyabika ndayabike munda ntakoze coffre-fort ashobora kuyarotira yanyu none karanye kubyo yaho ataza kuza asubira gukora ni kuvuga rero ica ndayabikana coffre-fort ndayashira mu ishashi ubwo wishashi urumva kubika munda amahera wayabeze mu ishashi umva ko ari ikintu kidasanzwe kuyashira munda hoho je sindabibona urumva shaka nibyo shaka kubona hayazana ishashi rero uyazingiremo n'ishashi no koyikura hegashi ishashi labda woyituma basi ntaco reka tutumeke iyo shashi kugira ndakwereke ukuntu ushobora kuba nobika amahera mu nda n'ukuntu ushobora kuyarotira abantu tuzanisha shashi bayizana mugishashi sinzi kwiza kuboneka agashashi gatonya kajya gatonya kajya ku muceri okay urayampa ndayafata okay izindi nzonya ufise rero kuvuga izindi ko telefone bayikwivye umuvandimwe arayikugarukanira ibintu bikagenda fresh abazotinya kumuca kurumva ko afise amamaji menshi bazonce ko tuje kumuraba no muvandimwe si telefone gusa ni kuvuga ni ikintu cyose cibwe ni kuvuga ipikipiki imodoka amafaranga ibyo byose ni ibintu maze kugarura ndafise ibihumbi byinshi mu Burundi bishingira intahe harabona fatiye amapikipiki harabona ndamaze kwinjira no muri business y'imodoka yibwe irafatwa n'ibindi n'ikindi naco nkora hasa nakoze cyane ari naco cyantejeje n'imbere ni kuvuga ni kurinda imari z'abandi hari imari zo mu mirima urashobora kumbwira ati ndindira imari zo mu rugo rwanje byose ndabikora muga ndonka abantu bake baza kusaba izo mpano kubyo yaho ushobora kurinda urugo rwawe umuzamu w'ahantu kanaka yego nkoresheje technology nk'akarorero bakirimira umuceri ku nkengera Tanganyika itara Saragosi ibirukana abantu twe dufise impano wanje impano yo kurinda umuceri imvubu ntizibuke tukazohembesha amahegitari tukaza gutoza amahera ati twebwe tuzoburinda mugani twababwira ko tumwe twakoresha impano kuko twari mu buzima bwo kuba kuri Tanganyika mugabo beshi ntibari bazi yuko dukoresha technology hajya weze bagaca batubwira ati none mwoshobora kuturindira inyoni na umuceri tukawutwikira mugatubanza gupatana inyoni ntizizokorera umuceri mugabo ziwuguye ko zizowuhungurura kuko ziraza zikawugwako zikawureba zikawubura kubera uratwikiriye izo zose ni impano mu bintu twagiye turakora nk'abashakashatsi ikintu cyo novuga ko bakunzi ba Star TV muri bimwe bavuze ari byo tuzakugira kuri tele nibyo byinzuka jewe nabibonye amafoto mugabo tegeza kuja ahantu babyibonere kubera ko ndazi ko waza kuvamwa abantu bapinga mugabo ubundi wese bazokorera dufate bazoba ivyo telefone ikagaruka ikiganiro tuja tugikora ati none wewe baguye kugarukiye telefone kugira abantu ko baradukurikirana kugira bashobore kumenya ukuri uno musi nivyo babishika ahantu bakakwitangura umurozi bivanye n'izo mpano ni kuvuga ndimo ndatanga inimero yanje ya telefone mu Burundi bwose mu ntara zitandukanye nagenda shika ni kuvuga
kagashashi ngakajya inga kajya gatonya ni kuvuga beshi ho nahagarara banyitwa n'ururozi muganje ubwanya yaca ndababwira ati njewe rero sumba abarozi bose kuko ndahangana nabo urumva sumba ibirozi byose oya newunduga gute kandi amara yanje ari antibari kakarorero zani sumu urebe ko nta nwa jewe nawe ucunu rero kitakiguhitana areka shaka kunyica haya fatira ndavyerekane ukuntu nabikubwiye naha kadashashika gasashika rashakira kamashaki ntaje mugabo urabona fatira naka kuko nakubwiye ko nkoresha ishashi mu kugira kofrofo urumva urabona ndabanza nkayagira amatonya nkakujya wewe bugira umire ikinini na ushaka canda kugabira nkiraki urige ndebe mbanze ndaguha karorero oya je ntajye noje we ntayo woje haya none rero banki yo munda iyi rero nta muntu numwe afise impano yo kuyakurotira aya mahera bayabiki atari wewe nyene yakishe gusaba gukata munda none upfuye ukinezwe iki kwisi ibi birabiba bigikora nawe umuntu maka kubanza kukurotiramwe amahera arinda kugutwara ubuzima nawe uravyumva ko ari kindi kintu ni kuvuga abanza ndayagira uku gusa kwera akagashashi kwera ko hava kanteza mbuti yaje kuko asambukiye munda canda yarutira yamaze kononekara singa ukebuke mwagasashi siko karaheze nibatume barabane buri buragasashi kikaranga ari gufuma bareba ku gashashi nkako okay wandanye ntaco nibazana turagira bisigura yuko nari ndagwajije ati nyene ugasanga uno musovuze kurenza abarozi kubera ko wahangana nabo wavuze byinshi bitandukanye ariko neza na neza cyo bituma navuze jenge kuzana gukurikirana ibyo ukora uzurabikorera kuri kamera kugira n'abantu babibone neza na neza ko ari kubera ko uno munsi urashobora kuba uri kurabivuga abantu bakagupinga ati byo ntabyishoboye nicyo bituma navuze ati turaza kugenda ahantu hari inzuki neza na neza nibaze kuza kuduhereza uwo mwanya ha mu bikore nyene tugufata kayimaje uri kurazihamagara byo byiza gusomba tora Jesse nogena ntabimwereke umugenzi kaba kazane muhereke kabisa mbike nkiraki munda kugira ubibone ni kubera mwayabuze hama ni vyinshi ibintu sanzwe ukora nibiki ni kuvuga ibindi bisanzwe nkora mu bisanzwe izi mpano zankwegeye ibintu byinshi gose gukundwa n'abantu bose kuko kwibikoko bagiye birankunda niko n'abantu bagiye barankunda kuburyo yaho kugera isaha ahantu bategura imitima nkababwira ati uruhande mbamwo ruzogeramwe abantu benshi nk'ubu urabona kwanavuye n'ahantu kwagira dukorere kwera acagaye wabibonye ni kuvuga uruhande shobora n'iyi n'impano abana bakurambere abana bakurambere aba none iki kumarira iki ni kuvuga iyi urabona yuko keshi ndayitwara nk'uko urumva ndayitwara nk'uko ubona ireba none umuntu ntuzi uko arimo aragenda nk'uko areba imbere ni kuvuga baba kurambere baca bandebera ibyo hino n'ibyo hino niyo mpano y'inkono kera tugikora bakunda kutubwira ngo hari abantu bita abanyamareba utarucyari cyo abanyamareba bariho ni nayo mpano ubona umuntu mwahura ngo nabuze ngo nibyo n'idini nagiye ko yapfuye ngo nakangatera umwako ngo niwe twatanguye guhura ubwa mbere na mbere oya nibareke kuza barabeshera abantu ni kuvuga wewe ubwawe ibyo bintu urashobora kuvyirinda kubyo yaho atakintu kibi wogira nubwira abarundi bakunde kujya ubuki ni kuvuga ubuki tujya dukoko inzuki ni Imana yaturemye kugira dutegure isi ni nayo Mana ubona urubuki bwegeranye ibintu byose rugaca rubihingura mu buki mu musarani muri toilette uzorusangayo ahantu byabuke buri mu musarani kuvuga mu musarani ntagurasa ntimurahurira wewe inzuki zaziri hajya hejuru wumvise burya yawe ndakurangiye umuti wagenda kuto icunanirwa mugazozo cazi wegeranya zose tumaze gushobora n'ibintu zenye amasobwe warishana ye mu gatondo ukacukubita n'avyinshi wanashaka ishano nje ngeze ku rwego rwo kurivura kuko nk'ubu n'uwarishana urarikira hari abandi bantu bavuga ati ngo kakumviza gucaka mu wararishana ibintu byinshi wewe umviriza nakubwire abarundi bose
barimo baranyumviriza ni kwipima benshi cyane ibihumbi 30 birenga kwipima ishano ko wariye ishano wumvise ubuzima bwawe buhinduka buguma buhindagurika urafata igikombe awe ikira ugahiga ikirahure kijya cera mu gatondo ka kare ugaca wiyugunyura amate yajya nyene yo mu kanwa mu gatondo tondo ugaca yatwiramwo mu kirahure warariye ishano amanuka hasi nk'icuma uzoca yabona gumya bandanya hasi gute hasi mu kirahure hasi azoca manuka urumburo yatwiramwo aca manuka hariya hasi umenye yuko nubundi yaciriyemo aca hasi oya kizane ikirahure n'ubunyene ushiremwe amazi ni wacwiramwe amate aguma hejuru mugabo wararisha newe wamuyacuramo akamanuka uzosanga nawe baraguhejeje umanuka gute sindi ko ndabitaho ni ikirahure kimeze uko kirimo amazi nona amate si nk'amazi nahera harimo amazi ugashiramo amate ugacucwiramwe amate aca manuka agumye hejuru nk'ibifuro agumye hejuru uba ubukomeye agiye hasi hariya hasi uri fisi umva bya bifuro byo hejuru ntusubira kubibona acaguma amanuka hasi hariya bakasije barakazanye nakako ni original bagira bashire nk'amafaranga muri kano gasashe ngo bace bayamira babike muri coffre fort munda aca yarotira ni kuvuga ko foroforo mwese mubibone umenye yuko ishashi no mu Burundi bayirukanye kumva zuko yo nona amagara y'abantu muganje urabona ko ushobora kuyikoresha kubika amahero ni kuvuga imbashake ndayakorere security munda ntashe uzobikwigisha uzobikunda kweri we awi yikonte utayitoye wobuhombe kuko nta muntu numwe abafise impano yo kukurotira aya mahero uwo biki kireke wewe nyene ugeze mu ruhande uyakenereyemo ugacu yatora ni kuvuga wabibonye ukuntu ndabigira inoti y'ibihumbi 10 ishobora kudufata nkuko ari nk'ibihumbi nk'ijana ni waba ufise n'ijana nawe mu miliyoni uzana mwereke ukuntu ndabubika ndagira neza nkuko mu gashashi nkuko nkazinga ni mpaka mugabo mbanze ndagutunganirize yamara yawe atandukane n'iyabandi ndayagire antibar yiwawe kugira ndaguhe nk'iyi impano yo kwibikira amahera kuko urashobora kuba ufise amatumizi mabi ufise umuzi mugabo upfuye utayakuye yiwa abagiye none wewe aho ako kabiri keza rero samahera ujya uyamvuza ati nk'ubu umuntu yayabitse muri iyo banki munda agaca yita imana atayakuye nta muntu numwe apataraze oya wewe umuntu wigeze ubona apataraze ni biragoye cyambanza nkayarotira nkayasigira abana wayabonye mpayo mazi ni kuvuga urayabona ya n'amahera ya mazi nayo kwani yarayibona aya n'amahera ni kuvuga aya mahera ndayafitiye irengo ndayafitiye dufate je kubera ndiwo ku mupaka nkunda kuba no gahunda awe irengo bugi kirundi keshi simenya dufate uyafitiye nk'umugambi nkejo muga ukabona yuko uno munsi impano zo kuza kuyagumya kuyabika kugerejo byase kuko uraza kugera ahantu ubona barimo baranywa agacupa bya nk'ibika muri limikashi limikashi ndayikoresha na kopeki na bankobu fisa makonte menshi muga ni iyifitiye akamaro hasasa ni kubera uzorebe no mu gatondo y'umudamu abonye uhinduye impuzu akabona ntuhinduye amahera kumavuga ati ho bica hose uwo muntu atamahera afise muga yamazi nayo ni kuvuga urayabona aya n'amahera jewe shaje kuyabika munda mu buzima bw'iwanje nyene hari n'uwambagije ati none yubice nk'ibumbi nk'ijana munda ati ntikucutera ukuvyibuha gose oya aya ndayabice muri banki yanje yo munda kugira sindayonone ari nk'umugambi shaka kuzokora nkejo awe ndi mu ruhande mbona yuko bitaza gukunda yuko nirengagiza gukoresha ya mahera ico nkora cyane rero niyo mana keshi nabayibuki bagigwe ntigera mbura nk'agashashi nko ngaha kuko nabagenzi b'iki gihe yakubonanya amahera ashobora kugucukiya ngo wase kumusororera
ugasanga warifise umugambi uzokora ejo ugasanga umugenzi akoheje nabi birangiye utawukoze. Nje rero ico nkora urayabona nkana mahera ca nzinga nyamba rirake y'ibihumbi 500 ica ngira uku hama afise amazi hacamira turabukana rero aragenda sana yandi baye ega ntayari we Scott mwerekanye yo ntayari indira gufata neza mwegeye amahera yagiye kunda kisi none wibaza haya sasa rero urazi yuko ishashi ari ikintu kibi gishobora kwica amagara yawe yukimize n'ibitungwa birapfa yabiza amahera ndakese biza amahera ari mu ishashi ni kuvuga hajya ndayabice rero nk'ubu aya umwanya wari wose ndayakenereye nzoyarotira turayashaka tuhereze nyene heze nyene mbega dufate nk'ubu wewe ugiye kubika amahera muri Kopeki ubwo nyene ntubanza kurindira kugira ucuca kabandi urayarotiye bibaye urayabikije bibaye ngombwa yuko ushaka kuyarotira kurotira no kubica biratandukanye uravyumva ni kuvuga umuti wo kurotira amahera ayambice nturi ngaha bisigura ko uzarotira undi munsi oya none munsi ndayarotira turayarotira ntacu tuvugiye ku nzuki oya sishobora kuyabahako oya nese Nibwe urumva mwarimo murampinga yuko nashobora kuba nobika amahera mu nda karakaro rero aya rero nk'ubu ni nayo mpano yanje nyene shobora beshi kubahaririza uvuga ati ya nta muntu afise banki yo mu nda ugasanga abantu barapinze niko nibereyeho wewe ngo bika ibi bihumbi ijana je nanza ivyo bihumbi 10 kugira twereka abantu ariko baradukurikirana koma ukuntu ushobora kuyamira kugira babibone nyene ntibazi none sinayamize yari yese kwago turapira urumva icenda yarotira ucu bibona nawe ucu ugenda unyigana nine yo kwigana urashaka kunyigana ngo yarotiye mu nzira nkiyi iyi mpano rero yo kuba wobika amaheruka yarotira ukabuyifuza baba ngira ntangi nimero yanje ya telefone kuba ushobora kuba bokundiza impano zanje zose nabatangarije ni nyinshi ni kuvuga urashobora kuba ushaka impano yo gukundwa n'umubosi awe yo gukundwa mu kazi yo gukundwa mu rugo ninje ndabigeza akabantu nkoresheje ya mpano inzuki ni nayo bana wumva ishira hamwe ndimo y'inzuki rikora ubuki nishira hamwe gize urumva n'igihugu abakivuga mu bakora inzuki ubuki urimo nese nagufunguriye ubuki uruhande twahuriyemo twaburiye muhiri wanje ntigera buri kintu muri association y'abaje bakora ubuki ni kuvuga ukuntu buhingurwa nibyo buvamwo byose ndabizi n'ubuzima bw'inzuki n'ukuntu zibaho nisanganya zigira mu bihe by'amezi n'ukuntu zibuhingura byose ndabizi urumva ndi muri yo rero shira hamwe gira gutanga inimero cyo dusozera ikiganiro muganje zo dusozeye ko mutere tuzoja muri zanzuki kugira baze kuzibona tanga ka nimero ki wawe abantu bakeneye bagukeneye ku kintu ubu nabasoma tugiye kubona ubu umuntu baziba kukirana Star TV ntibizoshoboka we wamusoma udukurikirana uziba kazikaba duca bagutora kandi ibiro zishaka birasubira ku rujyanye yego mu mwanya muto kwenye sawa tanga ka nimero kawe ni kuvuga inimero yiwanje ndayivuga mu kirundi kuko sinize beshi ndazi yuko mvuze ikirundi abarundi beshi ubu nk'ibintu by'inimero za telefone je nama ngenda keshi kugura nk'amayinite ugasanga bayarungice ahatariho navuze ikirundi wewe naco yitayeho usanga bijya ngo sije ngo swasani nefu ndazivuga mu kirundi basi ubasubiriye ni kuvuga inimero no bahereza ni 65 65 39 44 44 62 62 ayo 61 60 65 65 40 62 62 iyo ni WhatsApp abashobora rero kundeba bondeba bagaca bakurikirana ko n'impano zanje ku masitati ndimwo ndagenda gukinisha ibyo bikoko byose nababwiye nkuko nakwereje ati jewe ubuzima bwanje bwose mbayemwo kuva menye umwuga niko bafise
inzoka indindira umutekano. Ni kuvuga wewe impano ufise nifitiye impano yo kwigira gato nkazo nkaca mu basi. Kuvuga wewe nk'uko kuguca ko ngaha wewe ntushobora kumenya ngenda gake nkoresheje impano. Inzoka. Reka dushimire abantu bako baradukurikirana. Iki ni ikiganiro ndakuzaniye bisigura yuko je ndashaka ibintu byose uzogenda urakora uzorampamagara kugira ndabe hamana. Kandi ikindi nibagwe kuvuga tuzogere imuyinga aho nkunda kuba shobora kuko hari umuntu bashobora kunzanira afise ingwara bitaba ngombwa yuko asubira muhira. Ahantu nkunda kuvurira abagwayi bibera kwanje nyene ngaburira akazohava kize agaca agenda kumwigira izawadi akavuga ati niwe wankijije ati kandi narabona yuko ingwara yanje ariko mpitanira ubuzima ati ni wubahwe ati njewe narose aya agashobora kunzanira nk'ibihumbi 10 nk'ubu naratoye umuntu twe turafise umuhungu ari je nshaka uzogenda ugire hari umuhungu ari mu bitaro vy'imuyinga bitaro aba rero umviriza ndakubwire umviriza impano zanje ejo hari umuntu yanzaniye umugwayi turi kumwe ngaha nyene amuzaniye avuga ati rero ubu umuntu muvure agira ubwenge gusa bwo kuba yogenda kuguza nitongo giyiwe acaza gushimira ntamera arifise yoza agashinga ntahe naramuzanye ejo yaramuzanye ica ndamuha umuti ndamuhaye umuti aca aratora bwa bwenge by'ukuri arumva yuko ari mwaroroherwa ubu yagiye kuguza agapande kiyiwe ruguru kubera hari imiti namubwiye ko no mutumira Tanzania ishobora kuba yocu bimumarira ibyo birozi vyiwe uruhande rwose yarimo aguma ameze uko muguru umva ko yatoye ubwenge kugira yisa yamaze kugenda ni n'umusitari umuntu amenyekana cyane mu Burundi keshi gituma nkunda njewe nkunda abasitari n'abantu bamenyekana cyane kugutangaza bamaze kubona impano zawe ari umwanya muto nibere yamunzaniye kugira isaza agashinga intahe nawe wanashaka uwo mugwayi nase rero tubatse kugira Yesu bakuzi wa Star TV rikatu icambere reka tugende tukibagije papa ni yaci safi meze fresh ndashima kabisa nkunda kumubona muri Ihuriro TV sometime yambariye ni nyene muca mubibona umeze fresh ndashima kabisa amazina papa banyita Ndwamungu Freddy mbwa ku mazina y'ubuhizi ni Muswati Muswati beshi baranzi muri Mario afande Muswati ego neze na neze n'umuvandimwe aratubwiye ibintu vyabaye dushaka kutubwire vyagenze gute vyari bimeze gute use n'ucagagura dusa n'abasozera ikiganiro ya jevre mu muntu ndamwubaha sana ibintu yankoreye ejo ibintu by'amateka nafise umuntu muri famille yamaze nk'umwaka atava hari yaguma yizinze guca atanavuga neza mugo tumaze kumenyana ndamutwara ejo ibintu yamukoreye kweri nibwo niyubaho ego yaramukijije arataha ameze neza kandi namuzanye mu taxi ibintu byamuvuyemo nyene mu maso yanje je naratangaye sana yamuhaye amazi gusa anwa yakinju acambwira ati yugumure uyaciremo acarayaciramo acambwira ati yashishire mu mpuzu ako kantu ka kinju aragashira mu mpuzu arakazungurutsa acambwira ati shira mu ruti ku mugongo aragaruka nino acambwira ati tambikiza rekurira hasi Jora nina chambwira ati egera inyuma Muswati acatiburira hasi kaca kaza amaraso gusa ako kantu kandi yasizeyo araba wari umuzimu wamufashe urumva ari amaraso atari gwiwe amaraso chambwira ati ibintu numvise wavuze byo mu bije telefone yaje telefone rahise undi nawe ariko ashinga nta ibintu yamukoreye telefone Gitega yazanye abantu azanye undi muntu ashaka kumuvura chambwira ati je telefone yanje yaribwe ndi mu nzu yibwe ndamurondera uyu mupapa acambwira ati ingo aho ndi kwa kumushikira ni 22,500 ambwa ati tanga amafaranga 22,500 ndakwereke ingene umusuma tumufata arayamuha acamubaza none ko mbona umusuma yakwibye telefone ndiko ndamubona amafaranga yacavise mu mufuko ushaka amahera cyangwa ushaka telefone umugore acavuga ati je shaka amahera tufata ayo mafaranga yawe rero yashire mu kwaha 10,000 mu kwaha yamuha 10,000 yashire mu kwaha ashize mu kwaha aramubwira amajambo avuga cyangwa tukurayo akuyeyo acabona ni 264,000 sigura kwa amahera guje musuma iyo musuma ubwo umugabo wiwe yo mama acambwira ati jewe amafaranga ntayo shaka umusuma ndamufate kwa ntazo sura kuza kwiba mu rugo iwanje wacambwira ati amahera rero yamusubiza mu musuma rero namugereke mu mufate yamusubiza acambwira ati subiza mu kwaha umubwira amajambo avuga akuyeyo hacaza ya 10,000 ya desa kumwe yose acabaragiye je muteka mubwira ati wa musuma twamufatiye Gitega yaciye abari hasenga saso asante iyo telefone n'abantu benshi bashingira intahe poa gusa ndafise uwo muvandimwe namaze kuja kumukoresha ikiganiro abantu nama nagiye gukoresha ikiganiro yagiye kubiza haba hari muyinga umusozi ucumugwako
aha mu mugongo amaze igihe kinini agwaye cyatari kinini nimba bikunda uzobikorera ufasha basi je nzotumenza hari muyinga tuje kurara uramuzana kuko ari mu bitaro ariko nubari mu bitaro muyinga gwari igihe kinini ni kuvuga hariho n'izindi mpano ntatangaje kungwa ugasobora kunga umuntu agakira binyaruce imvune kuriko nko nkarandira promoter yaravunitse abo bose bazane tubunge none gene umwungira hari none kugira imiti nayiteye ruguru kuko ngaha ahomba sinaronka urupango rwanje mugabo abantu bavunitse nari maze kuvyumva ndakunga ku buryo yaho mu ndwi zibiri ukuboko kwawe kujya gusubira kujya nyene kandi umuntu nunze ni kuvuga n'ubumuga ntibubonekana gose kuko rijya gufa dukoresha imiti y'ikirundi kama turayisubizayo rigasubira nyene mu ruhande ryavuyemo niyo ryo bajyatunuce so je nibaze ko twosozera kiretse ko ibizogenda birakurikirana abakunzi ba Stars Vinzo bibazanira kugira byinshi bagende barabimenya ni byinshi umaze gukora umva ntitwobishira ngaha ubunyene reka turabe ko tuca kuraba izo nzuki hama ibindi bikurikira tuzobimenya sivyo none murakoze imana ibahezagire namwe ibahezagire